Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'uwanje ni Felicien Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Ego mbanje kubashimira ukuntu mugumana natwe mu biganiro vyose tubashikiriza, tukaba tubandanya rero tuganira ku migigwa n'amayagwa ari mu rurimi rwacu rw'ikirundi, tutibagiye kandi n'indimburo ariyo nyubako y'ururimi. Uyu munsi rero tugomba tuganire ku bijanye n'iki? Uyu munsi tuganira ku biharage bikiriko biramera. Iyo abantu bateye ibiharage harya bitanguye kumera bavyita ingondoro, hakaba n'abandi bavyita ingoreko. Aho rero abarundi barabitoye ko amayagwa, kuko twabonye yuko amayagwa abarundi bakura amayagwa ku bintu bitandukanye, barakura amayagwa ku nyoni, barakura amayagwa ku biti, ku nka, ku bantu, eka ibintu vyinshi bitandukanye. No kuri ico gitegwa rero bita igiharage kikimera, baragitoye ko amayagwa. Ariko rero hariho aboba batazi neza ico giharage kikimera ingene kiba kimeze, ico bita ingondoro, bivanye naho baba, kuko si benshi baba begereye ahari uburimyi. Hariho abo usanga bari mu bisagara, ugasanga ntibabona ivyo biharage aho vyatewe. Nico gituma rero naguma mbanze ndabereke ingondoro canke ingoreko. Bahejeje kuzibona rero duce tubandanya rero tuyage ku bijanye n'amayagwa, mbega ingondoro canke ingoreko abarundi bazivugako iki? Nayahe mayagwa bafatira kuri izo ngondoro? Ego murakoze rero, akanya nakiwanyu, reka tubanze turabe ingondoro arizo ngoreko, hanyuma duce tubandanya. Murakoze rero, ingondoro murahejeje kuzibona. Ego tuce tuza rero muri ya mayagwa y'ikirundi. Ubwa mbere rero duhera mu bisokozo. Ibisokozo muravyibuka yuko ari nk'ubupfindo, n'ubupfindo bahanahana bariko barayaga, umwe agapfinda uwundi nawe agatora inyishu. Vyaba ari nk'udukino turimwo ubwenge. Ego ibisokozo rero tuca duhera ku gisokozo cavuga kiti: sokwe niruze, abashingantahe ba kera baca imanza bunamye. Muracumvise, igisokozo kivuga kiti sokwe, uwundi nawe yitabira ati niruze. Canke mu bisokozo murazi ko ashobora kuvuga kandi iti soma, sokwe soma, sokwe niruze, abashingantahe ba kera baca imanza bunamye. Impa ndaguhaye ingondoro z'ibiharage. Ingondoro, nuko inyishu rero ni ingondoro. Urumva rero ayo n'amayagwa turonka bafatiye kuri izo ngondoro z'ibiharage. Hanyuma rero tugaca tuja rero ku yandi mayagwa yandi, twari utujajuro
twa tujajuro. Samandari yaciye mu ngondoro z'ibiharage, barabaza ati urabona agasamandari nguca mu ngondoro z'ibiharage? Nawe ati uraba wumva Birenge ntibubarirwa. Wewe rero yigize sindabibazwa, agaca umengo ibirenge ntibiri kuri we, niho yaca yishura gutyo. Urumva rero Samandari yabaciye mu mirima y'abarundi. Imirima rero abarundi barayubaha, carazira yuko umuntu aza guca mu ndimo haba hariho inzira zateguwe kugira ngo umuntu ashobore gucamwo arengana. Samandari nawe yaciye mu mirima y'abandi ati erega Samandari urononye imirima y'abandi, nawe ati uraba wumva Birenge ntibubarirwa. Abarundi rero baraziriza cane guca mu ngondoro z'ibiharage, kuko uciye ku ngondoro ukayivuna biba biheze ntigasubira kunaga, iyo ngondoro ntisubira kunaga. Ariko umaze guca ku giharage kimaze gukura, ukagihinyagaza kirashobora no kuvyuka, canke ugihonyoye ibabi urashobora gusanga gifise irindi, ariko ingondoro kavunitse biba biheze. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, ayo niyo mayagwa rero twashoboye gukura kuri ico giterwa c'igiharage kikimera arizo ngondoro. Ingondoro ari nyinshi bavuga imigondoro, niko ikirundi twumva cubatse, ariko baravuga ngo ni ingondoro ari nyinshi ziba ari ingondoro, ariko ari ingoreko baravuga kandi, ariko bavuga ngo ni ingoreko ari vyinshi kandi bakavuga ngo ni ingoreko. Nuko rero ibiharage bimaze kugoreka, yabiteye hahera nk'indwi akaja kuraba acavuga ati nasanze vyatanguye kugoreka. Bitanguye kugoreka rero biba ari ingondoro. Murumva yuko ari kirundi. Kugondora bica bizana ingondoro, hanyuma kugoreka bica bizana ingoreko. Uvuze ngo ibiharage vyatanguye kugoreka, biba bitanguye kumera. Nuko rero bimaze kuva mu ngondoro bica bihaguruka bikagororoka bikazana utubabi tubiri. Aho rero igiharage kiba gitanguye kuduga. Haheze imisi mikeyi rero barashobora guca batangura gusoroma umugambagamba. Umugambagamba batanguye kuzana amababi ya mbere ariyo bita ingamba. Hanyuma rero baheje gusoroma umugambagamba baca bakurikiza bagasoroma umukubi, hanyuma hagaca haza imikerera abandi biyita imiteja, abandi bakayita imikonyogo. Mu nyuma hakaba umutonore, biba bigeze gutonora bakabiteka mugabo bikiri bibisi, hanyuma bagasoroma bikaba ibiharage vyumye. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, murize ikirundi kitari gike, dufatiye kuri ivyo biharage bita ingondoro canke ingoreko. None rero reka tuzobandanye mu biganiro vyo hanyuma. Ndabasezere mvuga nti mugire amahoro, umwe wese yubahwe mu biwe no mu vyiwe. Murakoze.